Ikiganiro cuno munsi tuje kuzirikana ibwirizwa ry'Imana rigira kabiri, ni mu rukurikirane rw'ibiganiro turiko turabashikiriza muri iyi minsi, ibiganiro Pentecote nshasha dufatiye ku mabwirizwa. Ni vyiza kandi ni ntabanduka yuko aya mabwirizwa tuyamenya, tukamenya icyo asigura, tukamenya icyo Imana idusaba kugira ngo dushobore kuba mu bunywanyi kumwe n'Imana. Ikiganiro cuno munsi kidushikana muri diocese ya Bururi, aho turiko turaganiririrwa n'abari mu muryango katolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri iyo diocese. Turi kumwe na Patiri Pierre Niyonkuru, patiri mukuru wa Paroisse Makamba, akaba n'umwibutsamana w'umuryango katolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri diocese ya Bururi. Nyakuba musaserdoti, turabaramukije. Ndagize yambo wa nyakubahwa, mugira umugisha wa Kristo. Murakoze cyane. Turaramukije kandi Berger w'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri diocese ya Bururi, ni mubona Jules. Berger, turabakiriye. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Turakiriye Ndayihimbaze Eugenie, umuhanuzi mu rwego rwa diocese rw'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri diocese ya Bururi. Eugenie, turabakiriye. Murakoze kunyakira n'abagira batwumvirize bose, musangwa amahoro ya Kristo. Turi kumwe kandi na Yves Irakoze, Berger w'umuryango katolika w'abanaguwe muri Mutima Mweranda muri Paroisse Nyanza-Lac. Turacari muri diocese Bururi. Berger, turabakiriye. Murakoze cyane, turabashimiye. Turi kumwe kandi na Inarukundo Maria Goretti, umukristo yanaguwe muri Mutima Mweranda muri Paroisse Makamba. Marie Goretti, namwe turabakiriye. Murakoze cyane kutwakira. Turi kumwe kandi na Fidel Ndikuriyo wo muri Paroisse Kibago, akaba nawe nyene ari Berger muri iyo paroisse. Berger Fidel, turabakiriye. Murakoze cyane kutwakira. Bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, mukaba n'abakunzi b'ikiganiro Pentecote nshasha, nkuko twatanguye tubabwira, turiko turabandanya tuzirikana amabwirizwa y'Imana. Turi kwibwirizwa rigira kabiri, ibwirizwa rivuga ngo usonere izina ry'Imana. Musaserdoti w'umukama, twumvise rino bwirizwa usonere izina ry'Imana, twokumva iki? Iryo bwirizwa ribandanya mu mugambi w'Imana wo kubaha Imana, rirafatanya n'irya rya mbere, gusonera izina ry'Imana. Ega no mu kwindura banga izina n'iryo muntu. None rero izina ry'Imana kurisonera, usoneye Imana kandi ugemangiye n'ukwemangira Imana nyene. Ndabona muri Yeza bivuga mu Matayo 10:32 ati uzokwemera imbere abantu ko ari uwanje, nazo mwemanga imbere Data mu ijuru. Rero mu iryo bwirizwa rero rya kabiri, usonera izina ry'Imana, ni Imana duhaye iteka n'icyubahiro n'ubwubashi nk'uko umwana yubaha umuvyeyi. Abandi ashaka hari n'abatamuvuga mu izina, ariko kandi vyongeye iyo naho umuvyeyi yagize umwana umugenzi, barayaga nyene, umwana ntashirukanya nayo avuga izina ryiwe, arivuga risonera kandi aryubaha. None rero aho Imana yaduhishuriye izina ryayo, yarishuriye abikunda, kandi iryo zina rero niryo twambaza, turihamagara kugira ngo ridukize, rituzure, rituzamure, ridukirutse. Turahamagara mu bihe nshaka ko rinkingira mu begito, mu ngeso mbi za buno buzima turi mu vyaha, ariko ndahamagara ngo rimbe n'intsinzi, ringire umuntu, ringire mu buzima bisumbirije. N'igihe ba Petero umutumwa bavuga baduze Yerusalemu gusenga na Yohani, hajya bikorwa byatumwa igabane cya kane, gihe raje ukiza cya kimuga cyari kije kubasega amafaranga n'ifeza, baduze Yerusalemu gusenga. Harageze igihe Petero abwira cya kimuga ati, ndaba muntu we, amafaranga n'ifeza usaba ntazo mfise, ariko mfise ndakiguhereza ku izina rya Yesu Kristo Nazareti, ntuhaguruke. Niko vyagenze. Yacyahaguruka. Rero izina rero n'iryo muntu, niho nagomba kuvuga mu kanya n'izina n'iryo muntu. Rero ubona ko yarondera amafaranga kwa Petero na Yohana, asanga arose ubuzima. Yarondera kimuha amahera, asanga arose amaguru n'amaboko n'ubuzima bwo kuza kuyirondera wenyene. Iyo zina rya mukijya niryo zomufasha kunayaronga. Urumva rero
izina ry'Imana n'Imana nyene ni kimwe izina rya Zero ni izina mutaye, izina ry'umugisha ry'umunezero. Iryo zina ryo rintungisha, ryo ringira umuntu, ryo ringira muzima, ndaramabwira ngo rimbe n'intsinzi, ringira umuntu, ringira muzima bisumbirije. Murakoze cyane. Patiri mukuru ati abo Imana yihishurira nabikunda. Mbega Yves, iryo zina ry'Imana tubona yari twihishuriye hehe, ryari, twobitahura gute, twobisanga hehe? Ego murakoze cyane. Uko uyu munsi turiko turabandanya tuzikana aya mabwirizwa, tukaba turi kuri ibwirizwa rigira kabiri rivuga ngo usonere izina ry'Imana. Riri mu rutonde rw'amabwirizwa 10 umukama yahaye umutoni wiwe Musa ku musozi wa Sinayi. Iyo bwirizwa rikaba rigira kabiri. Mu gitabo cy'ihunguka igabane cya 20 akarongo kindwi niho umukama agira ati: ntuze urahirira ubusa izina ry'umukama Imana yawe, kuko umukama atazoreka guhana uwurahirira ubusa izina ryiwe. Muri iryo bwirizwa rero rya kabiri, Imana iradutegereza kubaha izina ryayo, ntiturirahirire ubusa cyangwa ngo turikoreshe mu binyoma. Ahubwo Imana irashaka ko dukoresha izina ryayo mu kurininahaza, kuritazira, turihezagira. Niko kandi mbere n'Izaburi ya 96 akarongo kagira kabiri igira ati: nimuririmbire umukama, muhezagire izina ryiwe. N'Izaburi mbere ya 29 akarongo kabiri nayo nyene ibandanya igira ngo nimuhe umukama iteka rikwiye izina ryiwe. Murakoze cyane. Numva umenga tuvuze gusonera izina ry'Imana bisigura kurihesha icubahiro. Mbega ivyo navyo twobitahura gute? Ivyo twobitahura mbere novuga ntibiranoroshe, kuko izina ry'Imana ni izina risumba ayandi mazina yose. Ntitwokoresha iryo zina igihe dushavuye, canke ngo turikoreshe turondera inyungu zacu tutariho icubahiro. Ivyo bari vyiza na gatoya, kuko no mu Kirundi bahora bavuga bati izina ni ryo muntu. Urumva rero ni izina ry'Imana nyene. Mu gihe turisoneye tuba dusoneye Imana. Kanatsinda izina ry'Imana ni izina ritangaje kandi ni izina rihebuje mu cubahiro no mu bwiza, kuko niryo zina ridukiza. Mbere Petero mu bikorwa by'abatumwa igabane ca 4 akarongo k'12 niwe abivuga agira ati: nta handi hari ubukiriro atari muri Yesu, nkako munsi y'ijuru nta zina dukwiye gutabaza kugira ngo ridukize. Hanyuma kandigira kandi Abaromani mu gabane c'10 akarongo k'13 ababwira ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'umukama azorokoka. Vyongeye igihe umuntu agize indahiro akoresheje izina ry'Imana abacumuye cyane kuri iryo bwirizwa rya kabiri turiko turazirikana. Nkako kandi no mu gitabo ca mwene Siraki ikabane ca 23 akarongo k'9 na k'10 haratubwira ngo ntukamenyereze umunwa wawe indahiro, kandi ntukamenyereze kwamiza mu kanwa izina ry'umukama mweranda. Murakoze cyane. Ati ntukamenyereze umunwa wawe indahiro, kandi ntukamenyereze kwamiza mu kanwa izina ry'umukama mweranda, kumbure atampamvu ihari. Mbega twumvise gusonera izina ry'Imana hamwe nabo yitoreye, abo yishiriyeho, abo yitumiye, hari isano byabifitaniye? Ego me cyane birafitaniye isano, kuko iri bwirizwa rya kabiri riratwihaniza gutuka Imana, kuvuga amajambo mabi ku Mana. Riratubuza kandi kudasonera Imana. Yakobo mweranda mu baruwa ryiwe kagabane ca 2 akarongo k'7 aratubuza kuja mu mugwi w'abatuka izina ry'Imana twitirirwa. Ni izina ry'Imana nyene ni geranda. Nico gituma umuntu wese atuka ekleziya y'Imana, mbere agatuka anaberanda canke agasuzugura ibihezagiye, agatuka abatumwa ba Yezu, abakozi icaha cyo kudasonera izina ry'Imana. Kuko n'Izaburi ya 105 akarongo k'15 iratubwira ati: ntimugakore kubona asize amavuta, kandi ntimukagirire nabi abahanuzi banje. Muca muvyumva rero yuko igihe tubesheye abasaserdoti nabihebeye Imana
tugakwiragiza ibinyoma kuri bo, tuba ducumuye kuri iryo bwirizwa ryo kudasonera izina ry'Imana. Kandi murumva ko niyo Mana bakorera, Imana yabasize, Imana yabimitse. Igihe rero tubakengere nawe tuba dukengereye Imana, tuba ducumuye kuri iryo bwirizwa. Birakenewe kandi ni ngombwa ko twerekana icubahiro dufitiye Imana mu kwisonera, igihe tuyumviriza mu ijambo ryayo, tukayubaha, tukayisonera, n'igihe tuba turiko turayagira ivyacu. Iryo bwirizwa rero ritubuza kandi gukoresha izina ry'Imana twinyegeza inyuma y'izina ry'Imana, ariko turiko turakora ivyaha. Ntuze ukoreshe rero izina ry'Imana uri kuracumura, ni igicumuro cyane. Duhejeje kumva yuko Imana izina ryayo ari izina rikwiye gusonerwa, rikwiye kubahwa, rigahabwa icubahiro, kandi yuko kutabigira gutyo ari ugusha kubiri n'ishaka ryayo. Nari mfise akabazo nashaka guhindukiriza ku muvukanyi Eugenie Ndayihimbaze. Mbega Eugenie, Imana koko irakwiye kubahwa mu buzima bwawe? Ubona ari igihe cotuma Imana yubahwa? Murakoze cyane kuma aka kanya, ndabishyigikiye cyane kandi ndabyemeza, binandimwo ko umukama Imana izina ryiwe ari izina rikomeye cyane, rikwiye kubahwa rwose. Kuko n'umuntu asanzwe, iyo umuntu umwubaha ntumuvuga mu izina. Akarorero na papa sishobora kuvuga izina ryiwe atari mu gihe bibaye ngombwa naho nyine tutari kumwe. Kandi izina ry'umuntu niwe muntu. Nk'ubu novuga nti Yohani canke Fideli, tubona nkavuga nti Fideli. Mvuze Fideli mvuze izina ryiwe, ariko kandi ni na Fideli tubona. Izina ry'Imana rero niyo Mana. Uvuze izina ry'Imana uba uvuze Imana yo nyene. Nico gituma Imana numva ndayisonera, kuko mvuze izina ryayo mba mvuze Imana nyene. Ni izina ariko niyo Mana. Ni izina rero ryo gusonera, atari ryo gukoresha mu gufina. Izina ry'Imana kera nararifata ibisanzwe, akantu kose kabaye Mana yanje. Abantu cyane cyane usanga bakiri bato, akantu kose akabaye shaka gutera inkuru nyene udashaka, iyo Mana yanje, mukama wanje Yezu. Ibintu nk'ivyo gufina umenga nikijuwe co gukinisha, umenga nikintu cyo gukinisha. Ariko ubu ndumva neza yuko izina ry'Imana kugira ndarivuge nuko riba ari ngombwa, ari ikintu ngombwa cyane cyane mu bintu byo gukanguka. Ni mu gihe uba uri kuraritabaza kugira ngo habe intervention, habe ugutabagwa n'iryo zina ry'Imana. Mugatari gufinata nkuko akantu kose kaje vuga Mana yanje, byo sivyo Mana, ibintu bidafashe. Kuko izina ry'Imana niryo gusonerwa, kuko nsonera Imana mbwirizo gusonera izina ryayo, kuko izina ry'Imana niyo Mana. Murakoze cyane. Izina ry'Imana niyo Mana. Dusubire ku musaserdoti wacu Pati, turiko turazirikana rino bwirizwa rivuga yuko gusonera izina ry'Imana ari ngombwa, ari itegeko. Ati izina ry'Imana niyo Mana, namwe mubiha intumbero yihe? Eka dufatire mu muryango wa Rwanda Mucamweranda nyene. Wareje kubaza ati none inkomoko biri kumusonera izina ry'Imana. Nuko imbabazi Imana yangiriye zamaye bidashira, impuhwe zayo, ikigongo cyayo ndabirata, ndabirimba, ndatazira ubwiza bw'Imana. Niyo mvuye ko nahaza Imana, igisabo cyo kunahaza Imana kiranga muri bimwe biranga umuryango wa Mucamweranda, gutaza ubwiza bw'Imana. N'abantu barivuga, abagore babo, abagabo babo, ikinuko arasize ubona usavuga ngo atari kufisa umugabo mwiza wa mugore ngwiye mubize mwewe, agasanga kumva ngo umugore wanje nuko ni wo wa mugabo wanje nigitangaza aranyitwari kanuko ibi by'ukurata uwo mugore naramushimiye vyakwe. Nanje rero imbabazi yangiriye ndazimushimira cyane. Nje mvuze kumurata rero nusanga bavuga ngo taziri izina rya Yezu, haleluya, ntaziri izina rya Yezu, cyangwa izina rya Yezu we bukiriro, zina rya Yezu bukiriro bwacu, zina rya tumva reko imbabazi zazo zamahe bidaserero zinkurikirana zikangaburira. Nizina ry'umutahe muzuko, ni umutahe wanje, umutahe
bijanye n'akarangamutima gutaza ubwiza bw'Imana. Hari imvo rero ni kigongo ingirira, umuntu ingirira, imbabazi ingirira, amahoro impereza. Rero niyo mvo niyo shinge rero. Kandi ndahamagara ndaritazira ndagyuba kuko kwera ivyo yankoreye n'ivyo nkorera. None muri uku gusonera izina ry'Imana ko ari Imana yo kubahwa imisi yose n'ibihe byose, namwe mu biha intumbero yihe? Intumbero ndayihereza reka mfatire kubwira abantu b'igihe cy'umunara w'aberi mu gitabo cy'amambo cya 11 ndetse kuva ku murongo wa 1 umurongo wa 11 baravuga ngo reka twake umunara ushikira Imana yiri ngo twironkere izina rurangiranwe. Urumva? Ariko abantu babaze kuzura mu cyamwe yanda kuri Pentecote muko vyatumigana cya 11 bavuga ngo bose uzura mu cyamwe randa batangura kuvuga itangaza vy'Imana. Urumva? Umuntu yishira imbere jewe mwene naka jewe ngo twebwe abahanza ngo twebwe abahororo ngo je munyakarama beno ngo twebwe naka ukira tukishira imbere aho uburi muri kamere ya muntu. Izo ni vyiza umuntu wese afise yava nazo yise umunyanazareti mugabo nibirengegwe bisindwe n'indi zina rihebuje. Uravyumva yezwe umunyanazareti izo birafise aho bishika akaranga kavyo ndavyubaha kandi ndavyubahiriza mugabo umuntu azarabishira imbere ngo je uwo kwa naka ngo twebwe abanaka ngo twebwe ngo banyengozi twebwe abanyabururi twebwe abanyamuramvya se kwasa ivyo nibiki. Urumva nibaka numva ngo jewe kwa Yezu jewe umukirisu jewe umunsi ndahura na Yezu jewe nabatijwe mu izina rya Yezu ivyo ntibabivuga. Urumva turacyari mu kirundi kitarabatizwa mu byukuri ndo kwa je bininahaza bashimbe izina ry'aba abana b'abantu ngo jewe Petero umva je ntwa Petero niyo ngo jewe Petero ngo je Petero niki Petero niyo nkuru yego ndafise ngarukira mugayi uko ndi mvuga ati ni kigongo Imana yangiriye ahondi hongeze. Rero ivyo byo gushira imbere izina ry'iwawe ubwo muri vuga wenyene je nivyo mashetani byo mukuri shetani yirata yigira ubwirase. Ariko maze kuzura mu cyamweranda ntazira ubwiza bw'Imana ngo cy'Imana no kumva yawe ku Pentecote ya mbere. Ariko umuntu yibaga isagara cya Pentecote asimbere izina ry'Imana. Imana yangira ikigongo yatumye mba mwimwa bino bintu yatumye ngera aho ngeze. Ubu rero bari isagara cya Pentecote nuvuga umugwa w'Imana si wayishimbera asimbere ubwiza bw'Imana kimbazi ni impuhwe z'Imana zamugize ko bari umwe para bango inema y'Imana haleluya niyo yangiza ukondi ari nazo ubwiza bw'Imana. Ntishirimbe ngo je Paulo ngo ivyo nakoze avuga ati je nari umusazi mu bana nari cubwa nari nasara nk'abandi simbere no kwitwa umutumwa mugabo Imana yangiriye ikigongo. Rero umuntu rero ashira imbere nazo ubwiza bw'Imana ngo cy'Imana ivyo yamukoreye kibagisagara cya Pentecote kuza kwa mcamweranda ashimbe izina ry'Imana yubaha Imana. Niyo mvo rero yukunda izina ry'Imana marakoze. Twariko turumva yuko gusonera izina ry'Imana bisaba kutihaya bisaba kutishira hejuru tugashira imbere icukwe kuko Imana gushoboye tugashira imbere ububasha n'ubushobozi bw'Imana. Ariko kandi tuhejeje kumva yuko mu gusonera izina ry'Imana atari uko tworirahira tworihamagara umwanya wose atampamvu atagituma kihari. Tubaze umuvukanyi Fideli mbega Fideli muri ko muraraba bino bihe by'ubu turimwo ubona byoroshe uno munsi kubaha izina ry'Imana cyane cyane mu kwirinda amajambo mabi amajambo y'indahiro amajambo yo kwirahira mu bidakenewe? Murakoze cyane. Mu bisanzwe ntivyoroshe cyane uravye abantu bubu twebwe abakuze n'ugwaruka usanga umengo ni nk'abahagaze batana mu mitwe. Ugwaruka rufise inyifato y'imvugo zabo bavuga ngo zigezweho bimwumvukanye Ejeni yavuga ngo Mana ngo Yezu ibintu mego nicyo kujana jana. Ariko je mpanzirikana ubwiza bw'Imana aho yankuye nari umukristo nk'abandi ngasenga nk'abandi ariko vya bindi vyo kurasharasha gusa. Ariko maze kunagurwa muri mutima mweranda narinje ndabona Yezu Kristo mwami wanje aho wankuye nkamenya kumufukamira nkamenya kumuninahaza nkamenya kuzirikana ibicumuro yankuyemo bitandukanye nkagira inyifato nshasha nkamenya kubaha abantu nkamenya kubaha abasaserdoti b'umukama nkamenya kubaha n'ababanyi. Erega burya
nawe tuvuga kubaha izina ry'Imana natwebwe ubwacu reka ko twubahana kuko utubashe uwo mubana utubashe n'iyondo vyawe utubashe n'ugwaruka ega n'Imana wo yubaha kuko kuba guhera hasi n'umwana mu kubahera hasi azokubaha Imana yamaje kubaha abavyeyi biwe akubaha abatwara akubaha abaganza akubaha abasaredoti w'umukama abihaye Imana gutyo rero azokura amenya Imana jewe rero ndari ntazi Imana uko yangiriye neza nkamenya kwitazira nkamenya kwisenga hari naho mbe ntamuga nkazirika ndiko ndibaza Imana data nkatangarira ubwiza bwayo n'urukundo rwayo ndabitangarira gute mpanda bizirikana igihe Imana ijabukije abanyisraeli ibaze nawe gucisha abantu mu kiyaga ngo harizira ngo tugende burya na Musa nawe nyene yararinda kandi yaremera gose yari yarazirikanye hanyuma rero agasatura inzira mu bintu bisiga ubwenge bamaze kujabuka abaha amazi ibaze nawe kuri amazi mu gitandara cibuye cumye haki izuba ubwo bwiza bw'Imana iryo zina yeje ndagiyimviye numva no itazira numva no itambira kuko ndakizonyima iyo Mana irankunda kandi ikunda bose mu bihe bya none rero ko mumbajije si vyoroshe uri kurayaga n'abantu bagwa ivyimviro bitandukanye mu kanya sinzi umunsi yimwe tuko turayaga n'abantu hanyuma agira ati n'ujyo kirihosha mu kuzimu ntanja ziriyo ndamubwira nti ntijewe uzi ko ndoja mu kuzimu hanyuma atakumbwira ngo newe uzoca hehe kubera ba bantu bubu ntiyatega ico ndamubwiye nikiri muri jewe je namenya kumenya ko Imana ari nzima kandi ndayikora nkarangura mbwizwa yayo sinzoja mu kuzimu nzogenda kwa data yandemye je ariko ndabitahura rero ntivyoroshe ariko kagumye bagumako murakoze murakoze cyane mukumbure abatariko barakubona ntibabona imyaka ushobora kuba ufise ariko nagenda abwire yuko ari umuntu ari mu myaka ishika canke irenga 60 mbega tudugiye ngaho nyene abana bawe abana banyu abana b'ababanyi ugwaruka ubafasha gute muri iyo ntumbero yo kubaha no gusonera izina ry'Imana ego urakoze cyane kuma ico kibazo mbere notanga amashimwe ku Mana umwana wanje agira gatatu ni berger kwishure ya Jimbwi Paruwase Kibago ivyo ndabishimira Imana abandi bashika kuri batatu baramaze kunagwa muri mutima mweranda abandi nabo kandi barasenga bari nazimana barahicubahiro murakoze cyane tubandanize ngaho nyene gusonera izina ry'Imana no kubaha abo yatoye no kubaha abo yitoreye tubandanize kwa ina rukundo Maria Goreti mbega Goreti kubaha abo Imana yatoye wowe ubivuga gute ubyumva gute murakoze cyane kubaha ab'Imana yatoye ni ikintu gihambaye cyane kuko biri muri iryo bwirizwa umukama nyine wenyine yadutegetse gusonera izina ryiwe none rero imbere yuko ntandukira kubo yatoye jewe nabariye ko nsanzwe umwigisha murezi ntaranagurwa muri mutima mweranda abana nabigisha hanyuma nkabigisha umwe ndamuravye nkumva aranshisha ubundi nawe nkamuraba nkamutonesha ariko maze kunagurwa muri mutima mweranda maze gutahura mutima w'Imana nzima kantahuza nema y'Imana ikambako naciye mbona utwo twana ndatubonye ndahimbagwa cyane gose shaka twose ko tundaba mu maso gushikisa shaka kubwana bwose bundaba mu maso ndiko ndabwigisha kandi n'umuntu w'umubanyi canke uwari wese arenganye kare nararaba umenga yoba yambaye nabi canke gisa nabi ikuntu gisa bimwe twakuriramwo ngo bizuru ibitwe ibitwi ivyo twarahora tubivuga tukabitukana ariko ubu ivyo byose nta kintu na kimwe kuva mutima mweranda ngendeye inema y'Imana ikambako abantu bose barasa twese dusa n'Imana nuko rero ngiye kubo Imana yasize amavuta nabo inema y'Imana imfashije by'ukuri narazirikanye akanya katari gato ikintu cyerekeye umusaseredoti abasaseredoti kare nabafata nk'abantu basanzwe ariko iyi saha n'uyu muntu atanicaye ngaha ndabona ko umusaseredoti n'umuntu adasanzwe nk'ubu mubona wicaye iruhande yacu ndazi ko hagati yacu hari umuntu adasanzwe
ntasanzwe gute by'ukuri iyo muri Eucharistia Yezu aratekereje arahoze muri Eucharistia hajya mu tabernakulo Yezu aratekereje mugabo mu musaseredoti ni Yezu avuga ni Yezu agenda ni Yezu akora umusaseredoti rero ni by'ukuri ni Yezu agenda jewe rero nk'akarorero ndabahaye akarorero maze kubona ko ari Yezu by'ukuri agenda duhuriye no mwibarabara umusaseredoti ari ku moto ariko aragenda cyo cyashengerera ndashengerera nkahimbagwa cyane mbonye Yezu nuko rero nicyo gituma tworeka guhangara ab'Imana yasize amavuta by'ukuri tubigira ko tutabazi ntituzi abaribo ntituzi abasaseredoti n'abihebeye Imana uwo bari none rero iri bwirizwa Imana yari duhaye kugira ngo turitahure by'ukuri kandi yari duhaye irizi iti muzosonere izina ryanje mwongere musonere nabo naremye kuko nsoneye Jeni basoneye Imana yamuremye simba soneye Jeni basoneye Imana yamuremye soneye abasaseredoti naho nabivuze ko umusaseredoti we ni Yezu Yezu akora ni Yezu avuga ariko muri Eucharistia nyeranda ni Yezu atekereje ahoze nuko rero kubihebeye Imana nuko n'abandi bose uko tubahana mu butumwa ububashe berger ububashe Imana ubashe umuvyeyi ububashe Imana yamuguhaye tugira amahoro ya Kristo naganze Kristo tubandanirize ngaho nyene tuje ku muvukanyi Yves Berger wa Renouveau Charismatique muri paroisse Nyanzarake. Yves umuvukanyi Maria Goleta aje kuvuga ati wubashe umusaserdoti uba wubashe Imana ati kandi noneho mu musaserdoti ni Yezu yigendera ni Yezu avuga. Weho ga Berger Yves uvuga iki mu bijanye no kubaha abo Imana yaremye? Ego twumvise ko Izaburi 105 akarongo k'15 itubwira ngo ntimugakore kubo nasize amavuta kandi ntimugagirire nabi abahanuzi banje. Ni vy'ukuri umuntu yasizwe n'Imana suwo guhangara. Twumvise mu nyigisho ko tutobabeshera ngo dukwiragize ibinyoma kuri bo. Ariko uretse no kubabeshera hari igihe umwe muri bo ashaka kugira amagara make. Ibintu bishika kuko Paulo ni wagira ati dutwaye iri tunga rihambaye mu nzavya zibumba n'abantu bashaka kugira amagara make mu buryo bumwe canke ubundi. Niyo rero bishitse umwe muri bo ahagira amagara make ntibisigura ko duca tubakengera tukafatira mu kivunga cyaye tukabatorera amazina n'amatazirano cye tugakwiragiza ivyabo canke ivyo bavyamushikiye hamwe ari ibintu bishitse tukumva kumengo ni ibintu bisanzwe. Ahubwo twari dukwiye kugira wa mutima wari ufise umusavyi w'Imana Daudi mu gitabo ca mbere ca Samuel kigabane ca 24 akarongo ka 6 na 8 we yanse igihe ingabo ziwe zamubwira ngo uyu ni wa munsi Imana yakubwira kwizo guha umwasi wawe ukamucumita baramubwira ngo mucumite. Ariko Daudi ngo ahimbuye ku mpuzu yiwe umutima urakubita aranka yaracacuye ku buyonga bw'impuzu ya Sauli maze umutima urakubita. Daudi niko kuvuga ati vy'ukuri ntirikabe umukama nandinde kugirira ikintu nk'ico umuhanyi wanje uwasizwe amavuta n'umukama andinde kumukoza kw'iminwe yanje kuko yasizwe amavuta n'umukama. Kandi Sauli yamuhiga yari mu gicumuro kuko yagomba kumwica yari umwansi wiwe kandi umutima w'umukama yari yamaze kuva kuri Sauli. Mugabo Daudi aravuga ati uyu yarasizwe sishobora kumukorako. Nico gituma rero nabo bavukanye abasaseredoti abihebeye Imana tugomba kubasonera kuko basizwe n'umukama. Nuko rero tubagira umutima wari ufise Daudi. Kandi Daudi akagira ati vy'ukuri Sauli nuwasizwe akamwubaha. Mbere n'igihe apfiriye bari kumwe n'umuhungu we Yonatani. Samuel wa 2 kabane ca mbere akarongo k'19 Daudi ngo yarabaririye aravuga ati abari baguteye iteka Isirayeli bagandaguriwe mu mataba yawe mbega yemwe vyagenze gute ngo izo ntwari zitikire. Yabandanya bita intwari
rero ni kuvuga iki ni uko umuntu yasizwe n'Imana kumukengera kumwararaza canke kumubeshera ari kubeshera Imana turavyumva ko amajambo y'Imana abidufasha rero naho vyoshika kikaba ari ikintu cyo canke kitari cyo ni biza ko tubasonera ntitubatorera amasirno amatazirano uko bamwe bakristo bamwe babigira canke ngo tubasuzuguze canke tubafata ukundi kuko murumva ko iyo tububashe tuba twubasha Imana. Murakoze, tugire Kristo. naganze Kristo. Muvukanyi Yves arakoze cyane. Umusaseredoti uko ari kose ni umusaseredoti w'umukama. By'ukuri turavye umusaseredoti nababariye ko ari umuntu ahambaye cyane ari hagati yacu tumuga tutazi wariwe. Ubuzima bwacu mwana ashaka ubuzima bwacu budahera buri mu minwe y'umusaseredoti. Murabona ko nacumuye ikigongwe kugira ndakironke gica ku musaseredoti. Ubuzima bwanje budahera buri mu minwe y'umusaseredoti. Cyo gituma uko ari kose yacumura uko acumura kose ico nzi nuko ibanga Imana yamubikije riguma kwa kundi. Tugira amahoro ya Kristo. naganze Kristo. Tuje kwa Berger Diocese nimubona Jules turiko turazirikana ku bijanye n'iteka Imana yateye abayo hama mu kubaha abo yateye iteka tukaba turiko twubaha Imana ubwayo. Nawe ufise ko intahiye. Yego cyane tuvyumva kumwe kandi nagomba kunganira abavukanyi cyane kubasha bw'umusaseredoti ndetse nshimika cyane ku ikinyegezwa gihambaye ry'ibanga ry'umusaseredoti natwe abakristu dukwiye kumenya ko ari ubutunzi dufise muri cyane muri Ecclesia Katolika yagenewe bose kandi y'abatumwa. Umusaseredoti niwe yahawe iryo banga nubwo bubasha bwo guhamagara Yezu mu nkuka ya misa igihe cy'ikonsekrasiyo. Ico kinyegezwa abakristu kubera ubusamazi ntiturashobora kukizirikana ngo tugitahure. Umusaseredoti niwe yahawe ubwo bubasha bwo guhamagara Yezu akaba muzima mu bimenyetso vya Eucharistia ni hostia nyeranda. Umusaseredoti amaze kuvuga ry'amajambo Yezu acaba muzima mu Eucharistia. Nico gituma uko vyogenda kose umusaseredoti ni ibanga rihambaye n'umuntu wo kubaha dutegerezwa guha icubahiro kuko sitwe twakimuhaye wanashaka ni Yezu Kristo wenyene amuha ico cubahiro mu kumugira murumuna wiwe kuko niyo musaseredoti mukuru. Aha rero ndashimika cyane gose kuko abasaseredoti ni barumuna ba Yezu mu ibanga ry'ubusaseredoti. None rero dusonere abasaseredoti bacu ni mboneza zacu kandi tubabwiza ko tubasonere kandi tubahirize tugire Kristo. Amen.